ariko aregera ngo arabe neza uko bimeze, aca aramuhamagara ari hagati mu gisaka ati, Musa, Musa. Nawe ati, ndarengutse. Araheza amubwira ati, nturuhe wegera ngaha, mbere niwambure inkweto zawe, kuko aha uhagaze ari ahantu hasonerwa. Umukama arongera kumubwira ati, ni jewe Imana y'abasokuru, Imana ya Ibrahimu, Imana ya Izahaki, n'Imana ya Yakobo. Musa aca yifuka mu maso, kuko yatinya kuraba Imana. Umukama aramubwira ati, nabonye aho igihugu canje kigorewe mu Misiri, numvise amaborogo bavuza kubera uruhuha rw'ababakoresha. N'ivy'ukuri ndazi amagorwa barimwo. Nashinze kubakura mu minwe y'Abanyamisiri ngo ndabajane mu ntara imera kandi nini, mu gihugu c'amata n'ubuki. Genda, ndakurungitse kwa Faraoni, ukure mu Misiri igihugu canje abana b'Isirayeli. Musa rero abwira Imana ati, ego ndagiye kuraba Abanyisirayeli, ndababwire nti, Imana y'abasokuru yantumye iwanyu. Yamara nibambaza izina ry'uwantumye nzobishura iki? Imana isubiza Musa iti, ndi uwuriho, ngaya amajambo uzoshikiriza Abanyisirayeli uti, uwuriho niwe yabantumyeko. Imana yongera kubwira Musa iti, uzobwira bene Isirayeli uti, Umukama Imana y'abasokuru, Imana ya Ibrahimu, Imana ya Izahaki, Imana ya Yakobo, niyo yabantumyeko. Iryo niryo zina nzokwamana, niryo muzoshobora kunyibukirako, mwe nabo muzovyara bose imyaka n'imyaka. Iri ni ijambo ry'Imana. Igisomwa ca kabiri. Ijambo ry'Imana tugira twumvirize turisanga mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abakorenti, ikigabane c'icumi kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka gatandatu, gusimbiza ku k'icumi gushika ku k'icumi na kabiri. Turisanga mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abakorenti, ikigabane c'icumi kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka gatandatu, gusimbiza ku k'icumi gushika ku k'icumi na kabiri. Imana iratwibutsa ngo twisubireko. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abakorenti. Nshuti zanje, sinshaka ko muyoberwa ivyabaye mu gihe basokuru bava mu Misiri. Bose bagenda bahagarikiwe n'inkingi y'igicu, kandi bose barajabutse ikiyaga gitukura. Bose bari bunze ubumwe na Musa, basa n'ababatijwe muri ca gicu co mu kiyaga,
bose barariye ya mfungurwa imwe y'umutima, bahora banywa amazi ava mu gitandara c'ibuye c'abaherekeza. Naco ico gitandara cari ikimenyetso ca Kristu, ariko rero benshi muri bo ntibagororokeye Imana, baraheza barwa mu gahinga. Ivyo vyarabaye ngo bitubere akarorero, ntitwifuze ibibi nk'uko basokuru babigize. Ntimwidodombere Imana nk'uko bamwe muri bo babigize maze bagatsikira. Ivyo vyose vyabashikiye ngo bitubere akarorero, kandi vyanditswe ngo bitubere impanuro. Twebwe twegereye iminsi ya nyuma, none rero uwigira ngo arahagaze niyitegereze yoye kugwa. Iri ni ijambo ry'Imana. Inkuru tugiye tuzirikane ni ya Yesu Kristo twashikijwe na Luka Mweranda, ikigabane c'13 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'9. Inkuru nziza Yesu Kristo ko twashikijwe na Luka Mweranda, ikigabane c'13 uturongo 9 twa mbere. Simora n'umukama ivyo dusoma mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditse Luka. Umunsi umwe haza abantu biganira Yesu ayashikiye abanyagarire igene Pilato yabakurikije inkuka bari baje guhereza. Yesu arabishura ati, mugira ngo abo banyagarire babonye ayo yose kuko bari bacumuye kurusha abandi bose? Ndabibabwiye haba n'intete. Ariko namwebwe nimutihana muzoshira mutyo mwese. Canke babandi 18 basizikirwa ko n'umunara wa Silowe ukabica, mugira ngo bari bakoze akabi gusumba akabandi bose baba i Yerusalemu? Ndabibabwiye haba n'intete. Ariko namwebwe nimutihana muzoshira mutyo nyene. Yesu araheza abacira uyu mugani ati, habaye umuntu yari afise igiti c'ifigiye mu murima wiwe w'imizabibu, ngo aze kwamura asanga ntihagira ko namba. Abwira uwamurabira imizabibu ati, raba, haheze imyaka 3 yose nza kurondera ivyamwa kuri iyi figiye, sinsange ko ni kirazira. Gice n'akare cononye ubwatsi ku busa. Nawe aramwishura ati, databuja, ndabanza urorere uyu mwaka mbanze nimbi ruhande, ndagitabirire, ubwo hari naho cokwama naho nikitaba uzogica. Twakireka dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Mutima mutagatifu
bakunzi b'Imana, uyu munsi w'Imana ugira gatatu wo mu gihe cy'ikarema, ni umunsi w'Imana usubiye kudukoraniriza mu ngoro y'Imana kugira ngo Imana idufungurire ijambo ryayo, yongere idufungurire umubiri w'umwana wayo. Umunsi w'Imana rero tuzi yuko no mu gihe cy'ikarema iyo minsi tutayiharuramwo iminsi y'Imana, ni umunsi w'akanyamuneza, ni umunsi w'akaroruhore, ni umunsi umuryango ukorana kugira ngo ugaragaze ubumwe usangiye mu kwemera, cyane cyane umuryango ugakorana kugira ngo wigine uhimbaze izuka ry'umukama wacu Yezu Kristo. Amabanga ya Pasika turiko turitegurira muri iki gihe cy'ikarema, turazi yuko asozerera mu guhimbaza ukubabara k'umukama, ugupfa kwiwe n'izuka ryiwe. Ayo niyo mabanga ya Pasika. Igihe rero dukoranye ku munsi w'Imana, dusubira tukabigaragaza, tugasubira kuvyibuka, tukasubiramwo mbere umusaseredoti agasubiramwo agatera tukitabiriza ati bane b'Imana, iri banga ry'ukwemera n'agatangaza. Yego cyane mukama, turemeza ugupfa kwawe kandi turasemeza izuka ryawe gushika aho uzogarukira. Amanga twabatirijwemwo rero nayo, twabaye bashasha, twinjira mu muryango wa Ekleziya, dusangira ugupfa no gukira. Iki gihe cy'ikarema rero twagitanguye badusiga iminyota batubwira bati niwigarure wa muntu we, ugashyirako n'izina ryawe, niwigarure wewe wemere inkuru nziza. Iryo jambo rero turyoga ko iyi minsi yose mpaka tuzoshike aho tuzohimbaza ayo neza ayo mabanga ya Pasika. Kumva muri iki gihe rero yuko baduhaye inkingi zikomeye zikarema kuri umwe wese no ku muryango wose. Inkingi ya mbere ni inkingi yo gusenga mu gihe cy'ikarema, kwiyegereza Imana, kuko usaba umwiza mugasa uhaye umwanya Imana mugahurira mu gisabisho mu mutima wawe. Imana izana mu buzima bwawe umuco wayo, ikagukomeza n'ijambo ryayo. Imana uri kurayisenga, urayisenga uyininahaza ko ari umuvyeyi, ukayikengurukira kuvyikora. Ivyo kuyisabuza no mu nyuma kuyibisaba, kuko usanzwe uzi neza yuko umuvyeyi yamaze ico umwana akeneye akanakimuha niyo atiriwe aragisaba. Aho rero niho tuca twumva uri kurasenga wiyegereza Imana kugira use nayo, kanatsinda waremanywa agashusho kayo, ariko na cyane cyane kugira ngo iyo Mana iguhe ubwo bwiza bwayo buce kuri wewe ubwereke mugenza wawe. Ugasenga rero uzi kuri mu muryango, ugasenga uzi ko ufise umuvyeyi ariko umusangiye n'abandi. Hanyuma tukagira inkingi ya kabiri yo kwisonzesha. Ukwisonzesha atari ibifungurwa bwa mbere canke ibinyobwa canke ibyo twambara canke ibiki, ariko kwisonzesha nyako tukisonzesha ibicumuro, impengamiro y'ibicumuro, tukisonzesha tugaheba ibintu twahora twibaza ko bidufitiye agaciro ariko twasanze ari umwavu. Tumaze kumva bakaduhishurira uburemere, tukumva akamaro kukuba mu Mana, tukumva yuko utari kumwe n'Imana ivyo ukora byose urasesa, ivyo ukora byose utari kumwe n'Imana uba uri kukorera sekibi. Imana nayo irafise iryo shari ntishobora kuvyemera. Naho rero urondera ico wisonzesha, ukarondera cyane cyane ko usanga ari wo muzi w'izindi ngorane zose witayemo, ku buryo uwo muzi uranduwe n'ibindi biba bijanye. Tukumva rero muri ico gihe ko ari n'igihe cyo gusabikanya mu by'Imana yaduhaye, tukamenya ko Imana yatugiriye neza kugira tugirire neza mwene wacu abuziki canke kiriya. Ivyo zose uko ari bitatu tukabikora mw'ibanga, tudashaka kwiyerekana, tudashaka ngo abantu
baje gufata amafoto, abantu baze batuyaga ngo twabikoze, ukabikorana umutima uciye bugufi, ugamburukira Imana, wiyereka mugenzawe ko ubuntu bw'Imana bwaguciye ko nawe ubumuhaye. Naho rero kugira dushike kuri iryo hangiro, tuba tuzi yuko turonka ibisomwa bidukomeza ko ari igihe cyo kugaruka ku Mana. Twumvise muri bino bisomwa by'uno munsi umugambi w'Imana ari kuza kuducungura, ikabigira mu ntumbero zibiri. Ubwa mbere twisunze igisomwa cya mbere, Imana yonyine ikigira umugambi wo kumanuka ikaza igasanga umucumuzi, igihugu cacumuye, ikagisanga hariya mu mwobo w'urupfu, iciye ku basavyi bayo. Imana rero ikamanuka ije kubohora ababoshwe. Hanyuma Imana kandi twavyumvise mu gisomwa cya kabiri, naho twumvise ingene Pawulo mweranda yandikira Abakorenti ngo n'umuntu yoba yigira ngo arahagaze, arabe neza yirinde kugwa. Nukuvuga ko Imana igabiye kuza kubohora ububoshwe no kuza gushigikira ubuyizigiye ari mu ntambara kugira ngo ntabwo. Murumva umwe wese arafise ahasanga yisanga. Imana rero kugira itubohore iraza yamica ku musuku wayo, ku basuku bayo. Iyo Mana ibizi inyota dufise, ubukene dufise, izi ngene tuyikuye ko twagiye kubabagisa n'umwavu, tugasigara twifuza ibishishwa by'ingurube. Niyo Mana ifise impuhwe, igira abo yitoreye nabona atari beza, ikabahingura, ikabarungika. Muri iyo ntumbero ya mbere rero twumvise Musa murazi yuko ari umunyisirayeli yari yahunze hamwe na bene wabo, ntiyari yahunze mbere we yavukiyeyo. Bari mu buja bukabije, bacura bufuni na buhoro, nibo bakora ibikorwa biruhisha, babakekeza ntihagire icubahiro bagira, gushika naho bavuga bati nihagira umupfasoni w'umunyisirayeli yibaruka umwana akaba umuhungu, bazoce bamwica kugira bababuze kugwira. Ukwanka akubuza yuko akabuto kawe kagumaho. Kandi nibyo nabo bashaka bazimangane, barababara rero. Hama Imana iritorera Musa igihe agiye kuvuka, iramukingira mu buryo butangaje, iciye ku mwana wa Farawoni. Gutyo Musa aba uwo bavuga yakuwe mu mazi, uko bari bamushize mu nkwakwa kugira Mukama aciye mu buhinga bwiwe amukingire. Imana iramukingira, umwana we ari kumukuraho aba ari we amukingira. Ubuhinga bw'Imana rero buraturengeye twebwe. Musa rero nibaza kandi sinkekereza amaze gukura bakamubwira ibyiwe, yarategereye ukuboko kw'Imana muri we. Atangura wenyene kurondera ngene yobakiza, ararondera uburyo abonye bariko baragwana, agashaka yabonye ubwa mbere umunyamisiri ashatse kugirira nabi mwene wabo, akarondera kumwita ngo ariko arakingira bene wabo, akaja kurondera gusesa amaraso akabikora. Bukeye akabona bene wabo bariko barajyana, akasubira kuja hagati, baca baramubwira ati wamugeserawe, ugira usubire utubwire kumwe wita uwo munyamisiri. Aho rero niho yaciye ahunga ati bomwica. Niho agiye guhunga agenda kwa sebukwe. Cawiyumvira aje kuragira kwa sebukwe, muri abarundi muca mumviza rimwe. Akagenda umengo n'ubujarimwo, ariko Imana kuko yari yaramwitoreye igiye kumutora aho nyene, niho yari aragiye izo nka. Imana iramwiyereka ko ari Imana, ivuga ko imurungitse, yamurovye kugira azoje kuroba abandi. Nguyo rero azobikore, aravuga ati nzobivuga gute. Imana iramubwira ngene izobivuga, ati jende uriho urababwira ko ngiye kubabohora, kandi yarabikoze n'ukuboko kwayo gukomeye. Uyu munsi rero ababoshwe turi kwinshi, turashobora kubona yuko naho wobona umengo ugeze kure, Imana yawe iracari ku ngoma, ntizigera iguheba. Kuko yaravuze iti
naho umuvyeyi nyina w'umwana yomwihakana akamuheba, jewe sinzokwigera mpeba banje. Amen. Ntizigera iheba uwayo, naho yovundagara agasigara arya ivyo bisishwa vy'ingurube, ariko isa n'umwavu, aguma ari umwana w'Imana. Imana iramurondera kugira ngo imukize. Uno munsi ufise kuba uboshwe n'iki canke kiriya, waramaze kukigira ubuzima bwawe, ku buryo usigaye ugisangirana, usigaye ukibamwo nk'uko umengo uvuga uti vyaranse. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Uno munsi rero wizigiriye Imana yabohoye abanyisirayeli ibakura mu buja, nawe igukure mu buja bw'igicumuro. Nawe ugikomeye rero ugihagaze n'ibyaba ari byo. Ko Pawulo mweranda yivuze neza ati niba wigira ngo uracahagaze, wirinde kugwa nawe, wirinde kugwa. Nukuvuga niba uri mu bwiza bw'Imana uno munsi ubona bimeze neza, umenye yuko uri mu ntambara. Ubuzima bw'umukristo rero ni ntambara. Tugwana n'utakubita urugohe, tugwana n'udutega imitego agaca no kubo tutari twiteze. None bavukanyi, uyu munsi tuhimbaza ibohorwa ryacu kubera izuka ry'umukama wacu Yezu Kristo, nakaryo kukuraba imbere ukabona ivyo ufise biri inyuma yawe n'ivyo ubamwo bidahimbaye Imana, ugahaguruka utingire ngende kwa data ndamusaba ikigongwa nsubize mwiteka ry'abanywanyi biwe. Ivyo rero twebwe turi kwa Yosefu mweranda muri no paruwasi yacu ni ibintu tumazemwo iminsi dukabakaba dukorako, haba ugwaruka haba bubatsi. Twararose iteka ryo kuzirikana yuko dufashijwe na Yosefu mweranda umuvunyi wacu twokomeza ingo n'imiryango yacu. Abo bahanuzi umukama arungika yaraye abarungitsi wacu muri ino ndwi. Mwarabonye abasaseredoti, mwarabonye abakristo barayike bubatse bashyitse ngaha baje kutwigisha, kugira ngo tubonye Yosefu mweranda umuvunyi wacu tukamushira hagati mu buzima bwacu, baratwereka ingene twokubaka ingo n'imiryango tukabinagura. Aha ntitworeka kuvuga rero yuko muri iyo ntambara y'umukristo natwe baradufashije ingene twoca mu ntambara yo mu rugo tugatsinda. Ibintu byadufashije rero ni bitatu bikuru bikuru, kugira ngo n'abandi bavyumve, na cyane cyane tuvyibutse natwe ntibisigare mu mutwe ariko bije mu mutima. Twarazinikanye yuko Yosefu mweranda umukunzi wa Bikira Mariya akaba n'umurezi wa Yezu, ingene twoba abantu b'ingingo nkawe, abantu b'ingingo nk'ivyo yakoreye Bikira Mariya abisi batoshobora gukora, akabikora neza, akemera yuko bomukekeza bakamutwenga bakamucira umukenge. Yaremeye aragumya ibanga, aramufasha gutwara iyo mbanyi y'umuvyeyi yibarutse umukiza, atuvyarira umukiza. Yosefu mweranda aramuherekeza mu buzima bwiwe bwose. Yosefu mweranda rero nk'umuntu w'ingingo aratwereka yuko ubwa mbere umuntu w'ingingo n'umuntu imbere y'Imana yamaze gushira ubuzima bwiwe imbere y'Imana, ntari kumwe n'Imana ntaco nshobora. Akizigira Imana mu buzima bwiwe ku buryo Imana udashobora no gutegera imigambi yayo, ariko kavuga ndakwizigiye mukama, kuko nivyo ntategera uzobintegeza. Wewe ntuhemuka, wewe ntuhinduka. Uwo mudahinduka twakurikiye rero adutuma kuba abantu b'ingingo, abantu batavanga ibanga ngo barivange n'ibitera soni, abantu bagendera ibanga bakemera kuripfira, nibo bantu b'ingingo. Niba abandi aho bari barandura akarenganyo, haba mu vyiyumviro, mu mvugo no mu ngiro, aho bari bakavuga bati umukama yahaduteretse kugira ngo turandurane n'imizi akarenganyo, ubushegabo n'ibindi. Ukavuga uti aho wondi sishobora kwemera ko bibaho, nukuvuga aho wondi hari umukama, nawe niwe nemeye kuba umuco ryatara rya Pasika.
nemeye cya gitambara cera kinyibutsa ubutore bwo ku mutima no ku mubiri. Ivyo bikatwibutsa iryo teka rikomeye tubaye abantu b'ingingo tudahebukira Imana. Imana ikubwira iti gira intambwe imwe 99 zisigaye ndazigukorera. Iyumvira ibintu dukorera. Niyi imwe utoyishobora urazi kwiza kukurondera. Kwizigira Imana rero ni ikintu gihambaye mu buzima. Ubu muntu w'ingingo kuko weguriye ubuzima bwawe Imana, uhanuza Imana, usenga Imana, uyereka abandi, ukumva yuko Imana umengo isigaye iri mu maraso yawe igatembera, ukayumva yuko uyumva mbaye ka karirimbo ngo ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu ngingo, ndamwumva mu gikiriza, ndamwumva mu biganza, ndamwumva no mu mutwe no mu mutima wanje. Imana rero umaze kuyiha ubuzima bwawe irawuhindura ikagutangaza ukaba bwiza. Umuntu yemera Imana ntanasaza, wamana ubutore bw'Imana n'ubuto bw'Imana, kandi hari ababizi bo bisingira intahe. Umuntu w'ingingo nka Yozefu Mweranda mu rugo rwiwe w'umushinga ntahe n'umuntu atunganya ibintu neza, n'umuntu aba mu rugo, kuko hari abantu bibagira kuba mu rugo ntibaje no bakaja mu zindi ngo canke bakaja mu gahinga. Umushinga ntahe ni wamenye ibitaha muhira, akamenya igihe bitahira. Pasoni wiwe akamenya n'ibibondo byiwe, kuko ari ishiga ritayeganezwa mu buzima bw'urugo. Kuba umuntu rero w'ingingo uri umushinga ntahe nturenga ibigo, kandi uri umuntu w'ingingo w'umushinga ntahe urukundo ugiranira n'uwo mwubakanye rugaragaza urukundo Kristo afitiye ekleziya yiwe. Murumva ko ari ikintu gihambaye. Umufasoni mu rugo wibanga w'ingingo n'umufasoni ahaba habisuku ry'umutima, hakabisuku ry'inzu, hakabisuku ry'umubiri. Umufasoni uzosanga adafise isuku nuwo gusubirako, mbaye babandi nuwo gukorerako. Nukuvuga yuko nuwo kwitaho kugira amenye ko abaye umwizigirwa mu rugo mu butore bwose, azoba umuntu rurangiranwa ahereye mu rugo rwiwe, akerekana ubwo butore Imana yamuhaye kuko yisunga Bikira Mariya we muzirakanenge. We dusanga Bikira Mariya Imana yaramugiriye neza nawe akavyemera. Umuntu w'isugi yasamanywe isuku n'uwo muvyeyi Bikira Mariya. Umwana nawe mu rugo numwe abona akarorero ku bavyeyi ingene bubahana, ngene bubaka urugo, akubaha abavyeyi kuko abavyeyi bamweretse urukundo. Uyo mwana nawe azokura afise yaja. Ivyo rero baye umuntu w'ingingo nuko ubuzima bwawe bushingiye hehe? Aho magiye kugikurikira bushingiye ku nkingi z'urugo. Izo nkingi nazo nuwo sigarana nkeya agasigarana igisabisho, agasigarana ukumenya kuvugana na mugenzi wataco bahishanya mu kuvugana ukuri, kumenya kugumya ibanga mu rugo, akamenya yuko urugo rwiwe yaruragijwe umwe wese ku ruhara rwiwe. Aho rero iyo nkingi y'ugusenga, y'umwumvikano, iyo nkingi y'ukurondera kuba umuntu azigama ibanga, adahemuka, umuntu avyubakiye ko aronka ubuzima. Ivyo rero umaze kuba ubifise, uzogira ico ca gatatu kijanye no kugwana mu buzima. Uzotsinda kuko wikenyeje ukwemera, ukikemeza ubutwari umukama yagushizemwo, ukizigira yuko n'aberanda bakubera mu ngoro. Yozefu Mweranda dukurikira turazi yuko kuba umuntu w'ingingo yahavuye abo uwo muntu ahura n'ibimugora, na cane cane agahungana Yesu na nyina wiwe mu Misiri. Abahunga rero ingo zigwaye no munsi zigoyagoya, Yozefu Mweranda arazi ingene guhunga bigoye, arazi kuva mu rugo ngene bigoye. Nico gituma tumusaba ngo atubere mu ngoro, ni nawe atwereka nizo nkingi kugira ngo tumwubakiye ko tukamwizigira, kuko ekleziya yamutanze nk'umuvunyi w'ingo. Umuvunyi w'ingo azihagararira akazisabira umuvinyu zikeneye.
uyu munsi wa Yosefu mweranda rero tubere mweranda bavukanye, atubere akarorero, atubere mu ngoro. Ese Imana yobaje imbere igahezagira ingo n'imiryango yanyu kugira ngo ihinduke uko bukeye uko bwije. Abasukumuka natwe twame turiko turasemerera mu ntangaro tugarukana igihugu c'Imana ku murongo, Imana akaba ari ikora iciye kuri twebwe. Dusabiranire rero kugira ngo tugumye ibanga umwe wese ku rugero rwiwe yahamagariwe, tunezerwe no kugendera ibanga, umukama nawe adukingira ijoro n'umutaga. Amen.